Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwaremeje umugambi uzomara imyaka 5 wo guteza imbere amagara y'abantu. Uwo mugambi ukaba uzorangurwa n'abaremesha kiyago fatikanije n'abajeje intwaro ku mitumba. Ivyo vyashikirijwe na Ridwine Baradahana, umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida kuri uyu wa kane igenekezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2026. Duheje kwemeza umugambi w'imyaka 5 guteza imbere amagara y'abantu dushingiye mu kibano ibikorwa bizorangurwa n'abaremesha kiyago muri iyo myaka 5 bafadikanije n'intwaro hariya mu kibano. Ni umugambi uzomara imyaka 5 guhera mu mwaka wa 2025 gushika mu 2029. Umwaka wa 2025 turawushiramwo kubera wabaye umwaka wo kugerageza hariya mu mavuriro no mu kibano nyene twabigeragereje muri district ya Mutaho kuraba yuko bizoshoboka, kuko mu bintu nyamukuru vyari muri uwo mugambi harimo kuraba yuko ibikorwa umuremesha kiyago akora twamuhaye ko bizoshoboka kuja mu ngiro n'uburyo vyotwara. Niyo mpamvu dushiramwo n'umwaka wa 2025 kuko wabaye umwaka wo kugerageza. Twiyumviriye gushiraho uwo mugambi ushingiye kubaremesha kiyago kugira ngo turabe yuko twonyarutsa gushika muri ambona kazoza dushaka gushikako mu magara y'abantu, kuko twarabiravyo dusanga tutari kumwe n'abanyagihugu hasi ko byukuri amagara y'abantu ashobora kutunanira, kuko nibo badufasha gushira mu ngiro imigambi mikuru uravye nk'ibijanye n'isuku, bijanye no kwitura amavuriro gihe abantu bagwaye, bijanye no kupimisha imbanyi, bijanye n'urucanco, ibijanye no kwandikisha abana. Twarabonye yuko tutari kumwe n'abanyagihugu hajya hasi ngo tube turi kumwe n'abaremesha kiyago bidufashamwo, twarabonye ko bizotugora gushika mu ngiro. Ari naco gituma twaciye dutegura uwo mugambi ushimikiye ku bikorwa vy'umuremesha kiyago. Nkuko twabibonye muri phase pilote ico twita ikiringo cyo kugerageza gushira mu ngiro uwo mugambi, nkuko twabibonye twarabonye ko bishoboka, kuko turavye ibikorwa tuzoha umuremesha kiyago bijanye no gukurikirana isuku mu mihana, bijanye no gukurikirana ko abana bacandagishwa canke abavyeyi bibungenze bitura amavuriro hakiri kare, canke abanyeshure batataye amashure ko abanyeshure bagaruka ku ishuri, canke tukaraba n'ihohoterwa rishobora kuba mu kibano, canke tukaraba ibijanye no gufungura neza mu kibano. Ivyo byose turavye ibikorwa umugwi w'ibikorwa twamuhaye umuremesha kiyago, turabona ko tuzobishika kuko muri ya mezi 6 twagize igerageza cyo twise phase de pilote, twarabonye yuko bishoboka. Twabonye ibiranga ivyerekana ivyemeza ko bishoboka uyu munsi muri iryo geragezwa ry'amezi 6 twakuriye muri commune Mutaho. Nico gituma twaciye dupanga hajya twatanguye kuri district imwe tubigerageza mu mezi 6, ubu twaciye dupanga turavye uburyo ingene bwogenda buraboneka kugira ngo dufashe muri ico gikorwa, turavye n'ingene uburyo bugenda buraboneka mu basanzwe badufasha. Twabonye yuko twogenda intambwe ku yindi, tubanza gupanga ama district 18 umwaka wa mbere wa 2026, hanyuma ku mwaka tuzogenda twongera ko ama district 18 ku buryo mu 2029 ama district yose ko ari 56 azoba amaze kuja muri uwo mugambi, no kuvuga mu gihugu cyose. Turavye ibyo twabonye muri iki kiringo kigerageza, turizera yuko uwo mugambi uzohindura ibintu byinshi mu gihugu, kuko ufatiye mu gukorana n'abene gihugu. Umuremesha kiyago akazaragenda kumuhana kuraba ikintu gishasha gikomeye kiri muri uwo mugambi, nuko umuremesha kiyago ubu azoba afise imihana mike
akurikirana ni imihana 100 gusa. Murumva yuko muri iyo mihana 100 ku maindikateri 15 twamuhaye, ni ukuvuga inshimikiro y'ibikorwa ateza gukurikirana 15, twabonye yuko bishoboka kuko muri ayo mezi 6 twariko turabisuzuma turabibona ko bishoboka. Imihana yigendera kenshi kandi akabikora akurikije urutonde. Uyu munsi akaraba isuku, ejo akaraba ibyo kucandagisha abana, hirya ejo akaraba ibyo gukaraba canke kuraba ko abana bataye amashure canke kuraba ko abana bandikwa mu ikomine. Turabona yuko bizoshoboka. Icatumye tubona ko dushobora kubushikako nuko atari umugambi w'amagara y'abantu twenyene. Twarabonye yuko mu gihe cigerageza twarabonye yuko abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro bose n'abandi basanzwe badufasha tugiye hamwe, twarabonye yuko ariho bishoboka. N'umugambi wa twese, nico gituma tubona ko dufise icizere ko tugiye hamwe twese dushobora guteza imbere amagara y'umwene gihugu bifatiye mu kibano kumuremesha kiyago. Turacakeneye uburyo kugira ngo iyo abavyoshoboka uburyo bwari buhari twogiriye ko rimwe igihugu cyose tukabikorera rimwe, hanyuma tukazogira ico no kwita amatohoza yo kuraba yuko intambwe twacitseko tukabikorera rimwe twese twagiriye rimwe. Intambamye rero nyamukuru turiko turabona nuko birafata uburyo butari buke, ari naco gituma twaciye dupanga yuko tutogira rimwe mu gihugu cyose, ariko tuzogenda intambwe ku ntambwe amadistrikte 18 ku 18, ariko tuzovyigisha igihugu cyose mu gutangura kuko hariho ibikorwa n'amavuriro atazoba araronka amafaranga ubundi buryo bwo kubongereza bashobora kuba barakora nkuko bari basanzwe babikora. Kugira ngo ibintu bikigoranye bive mu nzira, ubwa mbere hoho turahamagarira abajejwe intwaro ko bazokwitabira uwo mugambi nkuko tuzobibashikiriza. Hanyuma leta abajejwe ubutunzi bakadushigikira, leta nayo igashiramwo uburyo. Hanyuma ikindi naco nuko bodufasha natwebwe nyene tugahagurukira rimwe n'abasanzwe badufasha kurondera uburyo bwinshi kugira ngo umugambi twasanze ari mwiza cyane ushobore kuja mu ngiro.